turi n'igitega kuri kaminuza y'ubuhinga canke Université Polytechnique de Gitega. Murabona yuko ari kaminuza iteye igomwe kandi iramaze gusohora n'abanyeshure batari bake. Iyi kaminuza rero biravugwa yuko ari iy'abigenga. Ariko rero ngo gushika ubu hariho ivy'abenegihugu bataratahura kuri iyi kaminuza. Abanyagihugu batigira amahoro. Twarararitswe ko twoshigikira umugambi w'iterambere ry'igihugu mu kubaka kaminuza. Bati kandi umugambi ntiwari mubi. Bati turaheza dusidukana n'iyonka kugira ngo dukore ibikorwa byo kubaka iyo kaminuza. Bati mbere kugira ngo iyo kaminuza yubakwe ahanini vyavuye ku bikorwa rusangi twakoze. Bati rero umwenegihugu wese yategerezwa gutanga amahera yo kubaka iyo kaminuza. Bati abasirikare n'abapolisi bobo bakora ku nguvu imisi yose babwirizwa kuja kuri chantier bagakora cane. Ngo abana bariya baratereye kugira ngo iyo shure ishobore kuboneka. Nk'abashinga amateka, abakenguza amateka, eka nabo muri leta. Bati mu vy'ukuri iryo shure ryavuye mu cuya c'abanyagihugu. Abenegihugu bati iryo shure rihejeje kubakwa twariruhukije turagira duti tugiye kuronka akarusho kanini. Ariko rero gabampaye inka ngo ntivyavuye biba kuko bari bavyiteze. Ngo bari biteze gusomera basanga barumanze nuko wamuhire. Ubu rero abenegihugu baravuga bati iryo shure ni shure rizimvye cane. Ngo amafaranga y'ishure atangwa n'umunyeshure agigako n'ibihumbi 600. Bataho ni ku mwaka atani ikindi kintu cagiyemwo. Bati iyo ni minervare gusa wampaye inka. Bati rero ikintu tudatahura nukuntu iryo shure ryitwa iry'abikorera utwabo kandi ryubatswe na twebwe abenegihugu. Abenegihugu bati gushika ubu twumva ngo ni ishure ry'abigenga ntituramenya ngo ni ry'abande. Bati turibaza duti mbega ryoba ari iry'ishirahamwe? Ni bande bagize iryo shirahamwe? Bati mbega ryoba ari iry'umuntu? Gushika ubu uwo muntu nyene ryo ntibaramutora. Muri make ngo barakeneye kumenya neza ko iryo shure ari iry'abenegihugu kuko ngo nibo baryubatse kuva hasi gushika hejuru. Baremeza yuko umutahe wo kubaka iryo shure wavuye mu cuya cabo, ibikoresho ko aribo babiguze. Bati mu vy'ukuri turakeneye umuco. Bati gushika ubu ntidutahura ukuntu umwenegihugu agiye kwiga kw'iryo shure atangishwa amahera menshi cane kandi iryo shure ryubatswe n'abenegihugu. Bati mu vyo dusanzwe tuzi abenegihugu nabo bagize leta. Bati mw'ico gihe iryo shure ryubakwa abasirikare, abapolisi n'abenegihugu ntibariko bakorera ishirahamwe kanaka canke umuntu kanaka. Bakora nk'abariko bikorera. Ngo bakora nk'abariko bakora umugambi w'iterambere ry'igihugu, umugambi uje kubateza imbere. Abanyeshure bakurwa ku mashure atandukanye bakaja mu bikorwa vyo kubaka iyo kaminuza. Bati mu gihe rero inguvu nyinshi zoba zatanzwe n'abenegihugu, mu yandi majambo ngo abenegihugu baba bafisemwo umutahe munini. Murumva yuko baca baba aba actionnaire. Bati mu gihe rero boba ari aba actionnaire kuvuga babenegihugu ngo baba bafise uburenganzira bwo kumenya ingene ibikorwa bigenda canke ingene iryo shure ryunguka n'akarusho baronka canke dividende ku ruhande rwabo. Nukuvuga ngo nabo bategerezwa kuba mu ruhande
rw'abagabura inyungu ziva muri iryo shure. Bati mu gihe twebwe abenegihugu twoba tutari aba actionnaire, tukaba twakoresheje inguvu zacu, tugakoresha amahera yacu, akaba ari twebwe twaguze n'intebe n'ibindi bikoresho bikaba byavuye mu mahera yacu. Bati ivyo tukaba twabikora tuzi yuko iryo shure rije gufasha abanyarucari. Bataho rero twoca turonswa amahera yacu, tugahembwa no ku nguvu twakoresheje. Bati ntitwariko dukorera ishirahamwe ry'abikorera utwabo canke ntitwariko dukorera umuntu. Mu yandi majambo bavuga yuko boba bakwiye amafaranga ya main d'œuvre. Bati ikintu kitumvikana n'ukuntu umunyagihugu yaba yibereye ku bikorwa vyiwe bakamukurayo, bati inguje kubaka kaminuza, agatako agashirako n'amahera yiwe. Bati nico gihe iyo kaminuza iciye yitwa iy'abigenga, umwenegihugu yobarenganijwe. Bati umwenegihugu yagenda ubutarariye kubaka iyo kaminuza, hanyuma umwana wiwe yagera aho yogiye kuyigako. Bati ngaha rero utazanye ibihumbi 600 ntunyore no ngaha. Umwana wa mwenegihugu nyarucari nguyo bamumuteye mu ntege, agiye kurya ubugura. Umuvyeyi wiwe yagize uruhara rukomeye mu kubaka iryo shure, akemera agatanga n'agahera kari kumufasha kugura umunyu. Abenegihugu rero bavuga yuko bifuza kugarurizwa utwabo mu gihe iryo shure ryoba ari prive, ngo bitaruko naho inguvu, icuya, uburyo bakoresheje nibihabwe agaciro, maze n'umwana wa rukoti ashobore kuronka uburenganzira bwo kwiga kuri iyo kaminuza. Aha ibi bivuzwe kuko bafise amakuru yuko iryo shure riri mu minwe y'ibihangange. Bivugwa yuko abagize umugwi w'ivyo bihangange bari ku butegetsi, mbere n'abantu bakomakomeye cane. Mu kurangiza reka ngira umwihwezo mutoya kuri aya makenga y'aba benegihugu bo mu ntara ya Gitega. Amakenga yabo arumvikana cane. Mu gihe uwo mugambi watangura bizwi neza yuko ari umugambi w'abikorera utwabo, abanyagihugu ntibari gufatwa ku nguvu ngo bakwa amahera. Abanyagihugu ntibari gufatwa ku nguvu ngo baje gukora ibikorwa rusangi kuri iyo kaminuza. Abasirikare n'abapolisi ntibari gufatwa ku nguvu ngo baje kubaka iryo shure. Abanyeshure ntibari guta ivyigwa vyabo ngo baje kubaka ishure ry'abikorera utwabo. None ibikorwa rusangi vyoba vyahindutse ibikorwa vy'abigenga, vyoba vyahindutse ibikorwa vyo gukorera abantu kanaka, ko twahora tuzi yuko ari ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu, ibikorwa vy'ineza ya bose. Vyoba vyarahinduye intumbero mu gihe vyoba vyarakozwe kandi iryo shure rifise ba nyeneryo, rifise abarishizemwo imitahe, kandi akaba ari bo bagabura inyungu. Reka ndababaze namwe, umunyagihugu muto muto rukoti yakoresheje uburyo bwiwe, agatanga amahera, agatanga inguvu ziwe kugira ngo iri shure ryubakwe, hanyuma umwana wiwe azoryigeko. Ubu umwana wiwe akaba adashobora kuryigako. Mbega iryo shure ryoba rimariye akamaro akahe uwo mwenegihugu? Iki kibazo kumbura ufise inyishu arashobora kucishura. Ku bwanje mbona yuko umwenegihugu yarenganijwe kandi abwirizwa kurenganurwa. Mu gihe vy'ukuri bigaragara yuko iri shure ryubatswe n'inguvu z'abanyagihugu, mu gihe bigaragara yuko banyene iri shure canke abategetsi bishimikije igihagararo bafise mu gukoresha mu gisingo c'abakozi kumbure bari gukora ako kazi abenegihugu bakoze, murumva yuko urugoba ruruyeri rwo ku rwego rwo hejuru. Iki kibanza ndizera neza yuko kitaguzwe ari ico leta yatanze,
inguvu zakoze, amafaranga yakoze, murumva yuko ari umutahe w'abanyagihugu, n'umutahe wa leta. Aha muca mwumva yuko abo bitwa ngo nibanye n'iryo shure bariko barakorera ku mutahe w'abanyagihugu. Mu gihe rero umutahe ari uw'abanyagihugu, abo bantu babwirizwa gutanga inyungu. Batemeye gutanga izo nyungu, iyi shure ikiba iya leta, kuko inguvu n'iz'umwenegihugu, uburyo bwatanzwe n'ubw'abenegihugu. Akarusho umwenegihugu yokuramwo nuko umwana wiwe yokoroherezwa kwiga kw'iryo shure. Bitagenze uko umwenegihugu azoba yararenganijwe, kandi ikindi gihe arashobora kuzorenganurwa. Mu ntahure neza, umwenegihugu arashobora kurarikwa kugira ngo aterere uruhara rwiwe, zaba inguvu canke amahera, ariko ibi bikorwa mu mugambi w'iterambere rusangi. Ari umugambi wa leta birumvikana cane, ariko mu gihe umunyagihugu akoreshejwe mu bintu atazoronkamwo inyungu zizoronkwa n'akagwi k'abantu kanaka, ico gihe umunyagihugu abarenganijwe, aba yakoreshejwe nk'umuja, kuko umuja niwe akoreshwa ntahembwe. Turifuza yuko ubu butumwa bwoshikira ba nyen'iri shure, mu ntumbero yuko bokwikubita agashi, bagatahura, bagaha agaciro inguvu umwenegihugu yakoresheje kugira ngo iri shure rishobore kubaho. Tuzobandanya tubatohoreza iyi nkuru, tubabwire ba nyen'iri shure. Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Reka twibanarize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.